Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Wowe ukurikirana kino kiganiro, Yesu aguhezagire cyane. Abadushigikira, abadusengera, ndabifurije ngo Yesu Kristo izo mbuto mubiba muzozimbure. Yesu abahezagire cyane kandi abagirire neza. Uyu munsi ndashaka kuvuga hejuru y'ingabire. Mukundwa, urashaka kuba ufise ingabire Imana yaguhaye, iyo ngabire ugomba kwibera amaso, kuko iyo ngabire wayihawe si gwawe, niyo gukorera abandi. Ingabire zose Imana yaduhaye si zacu, ahubwo ni ingabire zo gukorera abandi. Ndabifurije ko ingabire zose ufise yobera abandi umugisha. Ndashaka kuvuga hejuru y'ingabire. Dusome mu gitabo cy'Imigani igice cya 17 umurongo w'8. Haravuga ngo ingabuyenge k'igiciro kinini mu maso yihawe, ahagiye hose agira ikiganza ciza. Haleluya. Bene da, ingabire n'ubutunzi Imana yagushizemo, aho ugiye hose ugira ikiganza ciza. Ingabire ni ikintu turemanwa, ni ikintu twavukanye, ni ikintu Imana iheza umuntu. Gusa turatandukana uburyo tuzikoresha. Salomo yanditse aravuga ngo ingabire yawe ni akabuyenge k'igiciro kinini mu maso yihawe, kandi aho uzoje hose uzagira ikiganza ciza. Kubera iki? Ingabire y'Imana iri muri wewe. Ingabire y'Imana iri muri wewe nibwo butunzi Imana yaguhaye. Ni ubutunzi bukomeye Imana yaguhaye. Dusome mu gitabo cya Timotheo, cya kabiri cya Timotheo 1:6. Haravuga ngo nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake. Hari ingabire Imana yagushizemo. Urashaka kuba ufite ingabire kuririmba, urashaka kuba ufite ingabire kuvuga ubutumwa bwiza, urashaka kuba ufite ingabire yo gukora mu ishengero ibikorwa bitandukanye, urashaka kuba ufite ingabire yo gufasha abandi, gukorera abandi. Iyo ngabire y'Imana iri muri wewe, ndagusengeye ngo yake. Iyo ngabire Imana yagushizemo, ndagusengeye ngo yake. Pawulo abwira Timotheo, furura iyo ngabire y'Imana iri muri wewe yake. Ubwo n'ubutunzi bukomeye Imana yaguhaye. Iyo ngabire, reka kuryamika ingabire Imana yaguhaye. Nituzagera mu bwami, ikintu cya mbere izokubaza ingabire yaguhaye. Mbega ko naguhaye ingabire hari ico wikoresheje? Ko ariyo abantu bari bayikeneye? Ko ariyo abantu bari bakeneye ingabire yawe? Kuko iyo ngabire Imana yaguhaye si gwawe, ni y'abandi. Furura ingabire y'Imana iri muri wewe kugira ngo yake. Pawulo yabwiye Petero yaranditse aravuga ngo kuko twahawe ingabire tuzigaburirane, tuzifashisha abandi. Ingabire yawe si gwawe. Pawulo rero abwira Timotheo, aramubwira ngo furura iyo ngabire y'Imana iri muri wewe ngo yake. Igice cya 4 umurongo wa 14 muri Timotheo wa mbere haravuga ngo ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshejwe n'ibyo kurambika n'ibyo bavugishwa n'Imana mu kurambika kw'ibiganza by'abakuru. Ntiwanjanjwe kuri iyo ngabire Imana yashize mu buzima bwawe. Haleluya. Umurongo wa 15, ivyo ubishire ku mwete, ubyamemo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere bose. Ivyo ubishire ku mwete, ubyamemo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere bose. Wirinde ubwawe no kubyo wigisha, wame ushishikara ivyo, kuko niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva. Amen. Mukundwa, ndakwifurije ngo bere maso iyo ngabire Imana yashize mu buzima bwawe. Ubwo n'ubutunzi bukomeye. Eka nahisemo umuntu umwe gusa, umuntu witwa Yosefu. Yosefu yari afite ingabire yo kurotora inzozi. Iyo ngabire yamushikanye ibwami, iyo ngabire yamugize ukomeye. Ntiwanjanjwe kuri iyo ngabire Imana yaguhaye. Ubwo n'ubutunzi bukomeye. Bavandimwe, Yosefu yagiriwe ishari na bene se, baramugurisha aje kwa Potifari. Ageze kwa Potifari agira umugisha ukomeye. Muka Potifari aramwifuza. Yosefu yabereye maso inyenyeri iri muri we tiyaziba. Nta kindi kintu muka Potifari yarondera kwa Yosefu, yarondera kwica ingabire y'Imana iri muri wowe, cyangwa kuzimya ingabire y'Imana, inyenyeri y'Imana iri muri Yosefu. Bamujana muri prison. Ageze muri prison, ingabire yiwereka ikorerero. Abahungu babiri bakora kwa Farao, bararota bombi. Bamaze kurota, abarotora inzozi zishika ubwo nyine. Barabwirana ngo, arababwira ngo niko mugiye, umwe aramubwira ngo iminsi 3 bazakwishe, nawe iminsi 3 uzobisubiye kukirimba gukora akazi. Aramubwira kugiye ibwami uzanyibuke. Imyaka 2 ntiyamwibutse, ariko ingabire yiwe irakora. Dusome. Ingabire yawe nibwo butunzi bwawe. Ingabire Imana yaguhaye, bavandimwe, niwo mugisha wawe. Dusome mu Itanguriro
igice cya 41 umurongo wa 14. Farawo nawe arota inzozi, arabura uzimurotororera. Umwe muri babandi yarotoreye Yosefu aramubwira ngo hariya muri prison hariho umuhungu arotora inzozi mwami, reka tumuhamagare. Umurongo wa 14. Maze Farawo atuma guhamagaza Yosefu, bamuturumbura mu ibohero n'ingoga, arimosha, yambara izindi mpuzu, arenguka kwa Farawo. Nta kindi kintu cyatumye arenguka kwa Farawo, n'impano Imana yaramuhaye zo kurotora inzozi. Umva, Farawo abariye Yosefu ati, narose inzozi none ntawoshobora kuzisobanurira, maze numvise bavuga ko wewe bakurotorera inzozi gusa ugashobora kuzisobanura kubera ingabire yiwe gusa. Mwumvirize murongo wa 16. Yosefu yishura Farawo ati, sinjewe mbishobora. Haleluya. Bene data, iyo ngabire yawe tukishire hejuru cyane. Hari abantu Imana yeze ingabire bakabona ko ari igitangaza, bakibona ko ari igitangaza cya bugufi. Yosefu ntabwo yavuze ngo ni jewe, yarasubije neza umwami, aramubwira ngo Yosefu yishura umwami Farawo ati, sinjewe mbishobora, nyaguhora ku ngoma, Imana niyo ija kukwishura ivy'amahoro, ni Imana sinjewe. Ingabire wahawe si gwawe, reka kwigira igitangaza. Muri iyo ngabire Imana yagwaye cya bugufi, cya bugufi. Ya yindi yaguhaye iyo ngabire niwe yahaye n'abandi. Umuntu wese umubone ko kuruta, niko Paulo yabwiye ati bagwe Filipi, umuntu wese abone ko kuruta. Aha yari yarose iki Farawo? Farawo yari yarose inka zinini zibyibushe zijya izitoya, zizindi zonze cyane. Arazazanirwa, azana abapfumu be, azana abarozi birananirana. Ariko Yosefu arazisobanura, aramubwira ngo ni imyaka 7 igihugu kizera cyane, n'indi myaka 7 igihugu kizaba gifite inzara nyinshi. Ushaka umuntu w'umunyabwenge hano azoshobora kujera ubutunzi buzoba bweze kugira ngo buzobatunge mu myaka 7. Umurongo wa 38 mwumve ingene byagenze. 37. Iyo nama ishimwa na Farawo n'abishikira biho bose. Farawo bazabo bashikira biho ati, twobona hehe umuntu ameze nk'uyu, ari mw'imbwemu y'Imana. Ngabire Yosefu itangira ko mukura hewe umuntu nk'uyu. Farawo bari Yosefu ati uko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye, nta wundi muri kino gihugu ahari atari wewe. Bene data, yamuzamuye amugize udasanzwe. Kandi Farawo yungamwa abariya Yosefu ati, raba nguhaye kugaba igihugu cyose cya Egiputa. Nuko Farawo aca yiyambura impeta iriko ikimenyetso yo ku rutoki rwiwe, yambika Yosefu ku rutoki, amwambika impuzu zera nziza, amwambika no mugufu w'inzahabu mwizosi. Amen. Ingabire ya Yosefu yo kurotora inzozi imugeza ibwami, imugira wa kabiri mu gihugu cya Egiputa. Mukundwa uri kurankurikirana, ubere maso ingabire Imana yaguhaye. Iyo ngabire ijambo rya mbere uzoyibazwa n'utugere imbere y'Imana ngende wayikoresheje. Icya kabiri, iyo ngabire niyo gukorera abandi. Bera maso icyo Imana yaguhaye kugira ngo kibere abandi umugisha. Yesu agumugisha. Data mu izina rya Kristo Yesu, ndasengeye umuntu kurankurikirana ingabire ziwe zazimye nutayizi, ndasenze ngo afurure iyi ngabire iri muri we, yake ikorera abandi. Kuko Petero yaravuze ngo kuko twahawe ingabire tuzigaburirane, tuzifashisha abandi. Ndasengeye umwene data arafite ingabire idasanzwe ku buzima bwiwe, ndamusengeye ngo ingabire yiwe ingabire idasanzwe umuhe umugisha, umuhe kwishurirwa, iyi ngabire wamuhaye ibere abantu umugisha. Urakoze data mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ufurure iyo ngabire iri muri wewe yake. Yesu aguhezagire.